tugira tubabwire kino kintu bitwa dyspareunie. Dyspareunie ni ururimi rw'igifaransa, mu kirundi ni kubabara mu gihe hariko harakorwa imibonano mpuzabitsina. Abagore benshi barababara mu gihe bariko bakora imibonano mpuzabitsina, nico bitwa douleur pendant les rapports sexuels canke dyspareunie. Ni kuvuga ni kubabara mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina. Kubabara rero mu gihe urakora imibonano mpuzabitsina hano biri ubwoko bubiri. Hari igihe ubabara umugabo agitangura, nyine rero mu gitangura ukagira ubabare mu gitangura. Hari n'ubundi ubabare umugore agira byamaze gutangura cyangwa hamaze gutangura imibonano mpuzabitsina. Rero hari ubwoko bubiri bwo kubabara. N'igihe ababara nyine ariho umugabo agitangura, n'igihe umugore ababara mu gihe byamaze guhura n'umugabo wiwe. Rero dufise ibintu bitari bike bituma haba ubwo bubabare. Uri umugore ushobora kwibaza ibintu ndabiterwa n'iki, si ama infection abintera, mbega n'abafise ingwara izahe, nibihe bintu biriko biratuma ngira ububabare mu gihe niko ndakora imibonano mpuzabitsina. Hari ibintu byinshi rero bituma umugore ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina, nibyo twabateguriye hano. Icambere rero gikuru gikunda kuza kenshi ni bitwa sécheresse vaginale. Ico nico kintu cambere gituma umugore ababara mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina n'ubakanye. Iyi sécheresse vaginale rero bisigura ni kuma. Sécheresse ni kuma, no kuvuga ugasanga mu bihimba by'irondoka vyiwe harumaganye, no kuvuga afise sécheresse vaginale. Ivyo rero biratuma umugore mu gihe ariko arakora imibonano mpuzabitsina ababara, kuko usa ikintu cyose iyo cumye ukagigira umva nk'ikintu kiriko amavuta, kiriko amazi, usanga kinyerera canke coroshe. Rero bisigura ko mu gihe umugore yumye mu bihimba vyiwe by'irondoka, iyo ariko arakora imibonano mpuzabitsina kenshi arababara, kandi kenshi arababara. Mbega ivyo bintu kuma mu bihimba by'irondoka biterwa n'iki? Kenshi biterwa n'iyi stress. Stress nkuko namende babwira nimbi ku mugore afise inda, nimbi ku buzima bw'irondoka, ndetse stress ni ikintu cambere condesha umuntu wese. Kenshi abantu wewe bari muri stress baronda gose. Rero stress iri mu bintu byambere bituma umugore agira iyi sécheresse vaginale. Ikindi kintu gituma umugore agira iyi sécheresse vaginale ikamutera ububabare ni menopause. Menopause ni cya kintu nababwira cyo guhagarika uruvyaro. Menopause nayo iba ku bagore bafise imyaka guhera kuri 45 kuduka. Ikindi ni iyi prise de certains médicaments. Imiti imwe umugore aba ariko arafata irashobora gutuma yuma mu bihimba by'irondoka. Rero ivyo ni ibintu bitatu nyamukuru bikunda gutuma umugore yuma mu bihimba by'irondoka. Amaze kuma ni hamwe rero ko arakora imibonano mpuzabitsina n'ububakanye acaguma ababara. Rero iyi sécheresse vaginale cyangwa kuma mu bihimba by'irondoka nico kintu cambere gituma umugore ababara mu gihe ariko arakora imibonano n'uwo bubakanye. Ikindi ca kabiri ni izi infection, nkuko ndazibabwira izi infection zo mu bihimba by'irondoka ni ikindi kintu kigira kabiri gituma umugore ababara. Nubwo izo infection ari aya mamycose canke izi IST, infection sexuellement transmissible, bitwa amagonore na chlamydia. Izo ni infection mbi cyane zitera ubugumba, ndetse nizo zinatuma ubabara mu gihe uri kurakora imibonano n'uwo mwubakanye. Izi infection rero nico gituma mu gihe uzibonye cyangwa uzikeka birakwiye kushika kwa muganga, kuko zishobora gutera ubugumba kandi urumva ko zituma ubabara mu gihe uriko urakora imibonano. Ikindi ca gatatu ni endometriose. Iyi nayo ituma iyi endometriose ni mu gihe endometre ni mu gitereko indani. Rero iyo ufise iyi endometriose, iyi ngwara bitwa endometriose ni mu gihe endometre yawe canke igitereko cawe kitamerewe neza canke kigwaye. Rero mu gihe ufise iyi endometriose naho nyine uragira ububabare mu gihe uri kurakora imibonano. Ikindi hano twabateguriye ni izi maladies inflammatoires pelviennes, provoque des douleurs lors des rapports profondes. Nuko ni izi maladies za inflammation pelvienne, ni kuvuga kuba ufise ingwara ziri inflammatoire mu bihimba byawe by'irondoka. Bisigura ikirere mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina ukababara, ukwiye gushika kwa muganga, kuko urumva ko uba ufise izi infection zitandukanye, urumva ko uba ufise iyi sécheresse vaginale, urumva ko urwaye n'iyi endometriose, ndetse uba ufise n'izi maladies inflammatoires pelviennes. Bisigura ko nimba ubabara mu gihe cawe mu gihe uri kurakora imibonano
imibonano si ibintu bisanzwe, si ibintu byo kwirengagiza, ariko ukwiye gushika kwa muganga kugira ngo wivuze, kuko urumva ko atari ibintu bisanzwe, si ibintu bizokwiheza, kuko izi ngwara ntiziheza, ahubwo ako zokwiheza usanga ziriko zigutera n'ubugumba. Izi ngwara za chlamydia, twabwiye za gonorrhée, chlamydia, mamycose, izi endometriose, ni ingwara usanga ari mbi cyane ku buzima bw'irondoka ry'umugore. Isigura nimba ubabara mu gihe uri kurakora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye, menya ko atari ibintu bisanzwe, menya ko ushobora kuba ufise sécheresse vaginale, ufise izi infection, ufise izi endometriose n'izi maladies inflammatoires pelviennes. Nivyo vyigwa tugenda twigisha. Amazina je ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi. Ndaba neza ko amaze gukora subscribe kugira ngo ushikire bino vyigwa vyacu naho bitaha.